bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa 4 handitse ngo maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu atariko murorera isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Mukundwa uri kuradukurikira muri iki gihe twibuka kuduga kwa Yesu mwijuru, twitega n'umunsi wa Pentekote mu minsi ya vuba, turibuka ko iki gihe ari gihe cyo guhabwa ivyo twamwumvanye. Imana ihabwa icubahiro. Hari ivyo wasengeye ariko hari ivyo wamwumvanye. Niki wamwumvanye? Isezerano rya data. Hari ico yavuze, hari ico twamwumvanye. Ijambo rivuga ngo azodukiza ingwara zacu zose. Ijambo rivuga ngo azodumara ubukene bwacu bwose. Ijambo rivuga ngo ntazoduta ntazoduheba. Ijambo rivuga ngo nitwihana azotubabarira. Ijambo rivuga ngo genda nta rubanza ndaguciriyeko. Ijambo rivuga ngo nta rubanza ruri muri Kristo Yesu. Ijambo rivuga ngo umugorotsi wanje ntazokogwa n'isoni. Ijambo rivuga ngo amagogo y'umugorotsi ni menshi ariko uhora yamukiza yose. Ijambo rivuga ngo nta gufa ry'umugorotsi rizovunika. Hari ivyo wamwumvanye ubirorere witeze. Nturorera kuko wabuze kugira, urarorera kuko atica randevu. Muri iki gihe witege kuko ni gihe cyo kuronka ivyo wamwumvanye. Mbega waba wibuka ivyo wamwumvanye? Mbega waba wibuka isezerano rya data yakubariye? Ryo baryaraje mu ndoto, ryo baryaraje mu ijambo, ryo baryaraje mu masengesho, ryo baryaraciye mu ndirimbo, mu buvugishwa, mu buhanuzi nk'uko abandi bavyita. Uko byaje kose hari ico wamwumvanye. Ico wamwumvanye, iryo sezerano mwumvanye, witege iki ni gihe cyo guhabwa ico wamwumvanye. Imana ibahezagire, Imana ibashitse ko amasezerano, namwe murindire mwihanganye mu masengesho, mu kwiyeza, mu kwirinda ikibi cyose. Imana ibahezagire n'ukugene muandanya kutwandikira. Imana ibashitse ko umugisha wose nk'uko wasezeraniye. Murakoze, muragahezagirwa.